Yo, ni kwa kundi nyene yapo niko mumenyereye ndi kumwe n'abantu bagiye batandukanye ndi kumwe n'umwana aryohewe sana ariko nangura ndabaramutse abantu muko muradukurikirana muri dusangi ni bitatu Joel kwa kundi nyene tubaramutse ahantu muri mu mihingo yose igiye itandukanye mbere kwisi yose agiye atandukanye ndi kumwe n'umwana akiri muto ngo ndi gito sindi muto cyane ndi muto sindi muto tugira twumve ibintu byinshi bigiye bitandukanye k'uyu mwana akiri muto Heri umeze neza yego cyane ongereza akazi umeze neza yego cyane hari abariko baradukurikirana bagiye batandukanye benshi gose ubaramutse ubabwire n'akazina duce tubandanya mu kanya abantu gushikako abaza bankurikirana Linox TV jenirwa inyonzima AKIM nkabasanzwe nkorera aha kumashurwe kuri pomoha nkaba nkorera n'ibi bintu byanyu amaye bashurwe ibyo baraza kubimenya niyonzima AKIM uracari muto yego ufise imyaka ingahe AKIM imyaka 16 Sindi konda kurana yenze ufise imyaka 10 oya Okay AKIM tugusanze ahantu mu mashurwe agiye atandukanye uracari umwana muto washoye kutwereka turabona uri kuravomera amashurwe agiye atandukanye turabona uri kuragira mu mashurwe bavyitwa kubagara canke ukuramo utuntu mu mashurwe hajya kuba twatibutse tuva hejuru turonora amashurwe kubera acakura zitanye wari kurayavomera hajya kuvomera amashurwe nkawe AKIM hajya wari kushaka kwereka abantu iki canke uko usanzwe ubikora mu majambo makeyi uri kuravomera kubari kugira amashurwe ashobore kumera gute kubari kugira amashurwe ntayame kubera haje umukiriya aza ayagura asa neza kandi atagase AKIM uracane mutoya abakiriya ni benshi bahora bazanga bakaraba amashurwe agiye atandukanye iyo baje bakabonera umwana mutoya AKIM uri kuracuruza amashurwe uhora bakira gute AKIM ndabagira neza kandi neza wewe bakubonye bahora bifata gute nk'umwana nka wewe nyene barambaza none wewe kuko waje kurondera ubuzima nkiri mutoyi naje nkabasubiza yuko atarije nabigize oya ni wabigize kubera umwana naho abakiri muto ahubwo uciye ubwenge gose kubera umwana akiri muto akerekana ko arondera ubuzima muri kazoza kiwe bimera neza ahubwo tubigushimira cyane kubona warashoye kuronka iki kibanza kandi ukabikora bikunze watanguye ryari kubikora natanguye mu 2011 mu mwaka uheze 2021 ni kuvuga umaze amezi ashika nkangahe uri kurabikora ni igihe umaze kwishimira muri ayo mezi yose AKIM icyo maze kwishimira nuko maze kuhakura udukwavu dukwavu bisigura ko usanzwe worora je nsanzwe norora ngena nyene nkuko nyene mba narose nk'aka kazi akarasho ndayabungabunga kugira nanje menye icyo nimari gatoyi utubwiye usanzwe worora inkwavu ayo mahera yo kugura inkwavu wayakuye hehe ayo mahera yo kugura inkwavu ayo mahera yo kugura inkwavu gusa ntiyavuye ngaha yari yavuye ahandi nari nagiye gukorera kubera mugabo yavuye mu by'amashurwe nyene usanzwe ukorera mu by'amashurwe gusa ntihari ngaha mugabo tubifate ko ari ngaha kubera amashurwe naho haba ari ahandi aho kubera ukorera by'amashurwe dufate ko amahera yavuye mu mashurwe waciye tubandanyirize yavuye mu mashurwe je kandi nabinezererwa kandi ngaha merewe neza nta bintu byose mbona ari sawa ufise inkwavu zingahe izi nkwavu zishika muri zine waguze mu mahera yawe yego naguze mu mahera yawe ibindi utunze n'ibiki hamwe n'agahene kamwe k'inyana agahene ni gatoya cyane n'impene nini irisumbuye iri mu kuja kufiza ahantu wari uvuze ngo agahene umengo nawe uragakengere AKIM ni benshi bako bararaba ngaha kandi banaryohewe cyane umwana nkawe uri kurondera ubuzima ungana uko abandi bana nakaye kajambo ubwira abandi bana bangana nawe AKIM
abandi bana nobabwira akajambo kavuye ku mutima wanje nobabwira yuko boshibuka ubute ariko vuga unabarabe gakora ko novuga yuko boshibuka ubute kugira bashike ku kishingo ngeze ku ndoto zabo bashike AKIM hari abana benshi batega abavyeyi ibyo bagira babana abandi nabo bagatega ibyo mu muryango hari ababa badafise abavyeyi ariko bagaca bavuga ati reka dusabe iyindi miryango nk'abo basaba AKIM kuri wewe wakajambo wabwira naka abo basaba kuri jewe nobasabira gukura amaboko mu munsi bakarondera kuko bakarondera ntawe bivukanye ni AKIM tugira duheraheze mu kanya mwumvise ko atubwiye amajambo menshi agiye atandukanye AKIM watubwiye ko ufite imyaka 16 ukora muri ibi by'amashugwe ni kubwa AKIM atunze impene imwe n'inkwavu zine AKIM mu mwaka uzi ubona uza ufise nk'impene zingahe mu mwaka uzi ndiyumva mu ngahe ko nzakura impene zibiri inkwavu nazo zingahe inkwavu ndiyumva ko nzakura inkwavu zitanu ni kuba zishe inkwavu 9 ahoro izo zizoba zivyara kubera muhira afise ibisuguru bibiri mwumvise uno mwana ibintu atubwiye AKIM uraciye ubwenge gose muhira bavyakira gute mu muryango urafise abo muvukana abo muvukana bavyakira gute bishima gute mu muryango bavyakira neza kubera basanzwe nyine bazi ukuntu ngenderamo n'ingeso zanje kubera AKIM tugushimira cyane urakoze tuyagiye byinshi bigiye bitandukanye amashugwe kuri AKIM amariye iki abandi bantu bagiye batandukanye amashugwe abandi bagenda batandukanye abamariye nk'abayagura bayatwara mu mazu abataza kuyagura naho wo batera kamakara abataza kuyagura no bataza kugushorera no batera kamu baze bashibuka umwete baze kuyagura kubera amashugu yasize mu rupango rurasayangana ruca rusa neza none ndabateye akamo baze kuyagura kugira bashaze ingo zabo babwira aho subira ubibutsa aho gusanga kandi nabo yufise na telefone wariguriye telefone urakaze babwira akanimero kawe babwire naho bogusanga cyane tuwasase butantu n'agafaransa ni kenshi tubwira ubwoko bw'amashugwe buri ngaha bugiye butandukanye amazina yabo bumve nyene kubizi hariho ikoroto iparamiye ibereje ifomange hamwe n'inganigani ya ruje n'iya vere turadandaza n'imibirizi ibizira nkugu n'utuntu twinshi nyene muzodusanga ngaha niho biri tugushimire cyane AKIM kira akajambo rubwiye bariko baradukurikira akajambo ndababwiye nuko muzosanga kuri pomuha aha niho duherereye ngaha muzohabona muzoca mubona ahantu ku mashugwe ni munsi y'ibarabara bazobona akana kakiri gato niwe akabona ko karatembera mu mashugwe n'uyu nyene AKIM muje kubarabara ni soneri nzoba nabumvise tugenda uriruka bayi tugushimire cyane ni AKIM mubandaye mugira like kumwe nyene tubabwira n'amapartage niko bimeze tuvuga ati AKIM imana iguhezagire imana izogushikane kure kandi turanasenga wow yop gwagwan selector number one Linox TV yop niko kundi nyene ntangura ndabaramutsa bivanye naho muherereye hagiye hatandukanye amazina musanze muyazi ni bitatu Joel ushobora kumpamagara uko ushaka ni kwa kundi nyene tuguma tubereka ibintu biba bimeze neza kugira mushobore kumenya byinshi bigiye bitandukanye mba nishikiye ahantu hagiye hatandukanye je narababwiye yuko nzobereka ku mpande zose zigiye zitandukanye kugira tubigishe tubabwire ibyo mutari muzi mushobore kumenya byinshi bigiye bitandukanye ariko nta byinshi nza kuvuga turi kumwe n'umuntu bamusanze ahantu byitwa yuko hiratiro
cyane bakunze kwitwa ngo ibidukikije. Hari abantu baba bavutse ubu amagenerasiyo y'ubu batazi ibidukikije ibyo ari byo. Ya mashurwe mubona muhira iwanyu, aba ari ay'iratiro, mu mazu, utuntu tumeze neza, ubu rero twashitse ku muntu abikora. Muraza kubona byinshi bigiye bitandukanye, ariko reka dutangure tunamwakira. Umeze neza? Yego meze neza. Hariho bariko baradukurikirana bagiye batandukanye, kugira tubandanye reka ubanze baramutse aho bari hagiye hatandukanye. Ndabaramukije bivanye naho muri hose, amahoro y'Imana bane namwe. Amahoro y'Imana bane nabo, ariko nabarabe ntibave bibaza ngo wabatiye. Sinashoboye kubatinya kuko urabona ko ari bisanzwe n'abaraba no kunababona. Turishimye Linox TV kwishikira aho usanzwe ukorera ibi bintu bigiye bitandukanye, baraza kumenya byinshi mu mwanya tugira tumarane ngaha. Ndazi kuza kubasigura byinshi bigiye bitandukanye kugira n'utarabiza ashobora kubimenya. Tugusanze ahantu uri gukora amashurwe agiye atandukanye, twabonye ubwoko bwinshi bugiye butandukanye, ariko uyu mwuga wawutanguye ryari? Kwiyumvira ibintu by'amashurwe bigiye bitandukanye by'iratiro byatanguye ryari? Ibi bintu je kubitangura nabitanguye ndabitangurana n'ubundi muntu tubikora ndi nk'umukozi wiwe, hama mu nyuma nza kuvyiyumvira nanje niko gutangura kubikora. Ubu nkaba ndabimazemo nk'imyaka 2 n'igice. Ubimazemo imyaka 2 n'igice. Turabona ko ari ahantu hanini, amashurwe ni menshi, ikibanza ni kinini, nibaza barabibona. Kubona ufise ikibanza nk'iki kirimo amashurwe agiye atandukanye, amashurwe ni menshi, amazina burya aya mashurwe arafise ibintu by'amazina nk'uko bayita. Yego cyane, amashurwe arafise amazina nk'uko bayita. Urashobora kubadondagurira? Turashobora kuba dufise amashurwe, hari ayitwa ubugeranto, tukaba dufise n'ayitwa amaverevere, tukaba dufise n'ayitwa, tukaba dufise n'ivyamwa, imicungwe, turashobora kuba dufise n'amamandarena, turafise amapompo, tukagira n'amawagitenge, tukagira amabisikisi, tukagira amaromando, eka n'amashurwe menshi cyane. Turagira n'inganigani, inganigani z'ikizungu, izitukura, izera. Dufise n'amashurwe imiravumba, turafise imuzeye, amaverevere, eka ni menshi cyane. Sinashobora kuyadondagura n'amaroza turayafise, n'ayandi menshi nshoboye kuba nibagira ngaha muri aka kanya. Hari ikintu wari uvuze ngo urafise amashurwe y'imicungwe, ngo nambara amapompo, abantu bava bibaza ati none gashaho uyu muntu n'imicungwe bivaye n'ibyo turiko turabona ngaha. Je nta micungwe mbona bimeze gute, basigure mu majama. Ni ukuvuga imicungwe tubishyira mu bwoko bw'amashurwe, ariko ntabwo ari amashurwe, ntabwo ari bya vyamwa tumenyere. ni ivyamwa mugabo biri ngaha. Urumva kubera tuba twabivugiye hamwe uca bibaza ngo byose muri amashurwe, ariko n'ivyamwa abantu bashobora kugirane bihereza. Bisigura ko ari umuntu ashobora kuza ngaha akagura akantu nk'uko wariko urabikora, hama ako kantu agatwaye muhira agatera hagaca havamwo icamwa c'umucungwe. Yego cyane, umuntu arashobora kuza akagura icamwa c'umucungwe akaja kugitera, hama kimaze kigeze igihe cera akagifungura. Mu gihe naho ashitse ngaha agasanga nta gihari, arashobora kudutuma ico camwa tukakimuronderera bivanye n'icamwa kiri icari. Abantu benshi bari bibaza yuko ibi bintu mukora muba mufise ibintu byo gushariza gusa mu mazu, ariko ibintu by'ivyamwa benshi ntibari babimenyereye. Nk'abantu benshi, hari abantu bamaze kubimenyera, ariko hariho n'abandi badaha agaciro ibi bintu mukora. Mu majambo make cyane muri rusange biba byifashe gute nko ku vyamwa bigiye bitandukanye? Kuko abantu bakunda ivyamwa bigiye bitandukanye, nk'umuntu aje ngaha akavuga ati je nkeneye icamwa c'umwembe cyangwa icamwa c'ibiki, muri ubu buntu mutekeramwo ubu babwitwa gute kugira mushiremo ibyo biti? Mubikura hehe? Utwo tuntu tubona tudushurwe mudukura hehe? Tuza gute? Ni ukuvuga utu tuntu dushiramwo ibi vyamwa cyangwa tugashiramwo aya mashurwe, hariho utuba twarateguwe na leta mu buryo
rusange bugezweho twe tubwita ubuhoho ni ukuvuga twebwe hari ubwo twikorera dukoresheje amagunira tukayatabura amacunga tukayashona tukayakoramwo ubu buhoho hariho n'ubundi dutora busanzwe bukoze buri mu mugambi wa leta bujejwe gukora ibi bintu nyene turashobora kubukoresha twongera tugakoresha n'ubwo bundi twebwe nyene twashoboye kugirane kwihingurira nyene icubahiro umukuru w'igihugu wacu yarashaka kuvuga yuko 2040 bisigura ko igihugu c'u Burundi kizoba kigeze ahandi hantu bivanye n'ibi bintu nyene mwebwe mutegura ku buryo n'abanyamahanga baje ngaha mu Burundi bashoboye kumenya ati mu Burundi hari ibiti vy'iratiro hari amashurwe y'iratiro mbere baze baranayatwara no hanze mu bindi bihugu nka wewe nko kwiyumvira gukora ibintu nk'ibi canke abantu baba bavuye ahantu hagiye hatandukanye baje ngaha kugura amashurwe bimera gute mu majamake ni ukuvuga ko twebwe umukuru w'igihugu yarabivuze ko aha mu gihugu c'u Burundi bagomba gukora umugambi witwa ngo ewe Burundi urambaye ni ukuvuga ko Uburundi kugira bwambare butegerezwa kwambara ibiti twebwe rero twaragerageje gukoresha ibiti bisanzwe bishobora kuba mu nzu z'abantu n'ibindi biti bishobora kuba ku ntuze ku misozi kuko twebwe kenshi dukunda gukoresha ibiti bikunda kuba mu nzu z'abantu abantu bashobora kuba bigira ibisharizo bikongera bikaba n'ibiti bikaja muri wa mugambi kandi biriko biratanga n'akayaga keza mu ngo zabo kandi bikongera bikajyane bikanahashariza nico gituma rero abantu bagerageje kuvyijukira bakaza bakabirondera bakabigura bakabitwara iwabo bashobora gusanga bariko barakora wa mugambi nyakubahwa umukuru w'igihugu yavuga batabizi mugabo bagasanga baramaze gushariza ingo zabo bagasanga na ca gihugu kirambaye kumwe bagerageza kubivuga Uburundi ugasanga bwambaye ibiti byiza n'amashurwe meza uburyo n'umuntu ashoboye kuza gutembera aho hantu nawe nyine aca yifuza gukora nk'ivyo bintu mu rugo ugasanga harashajije n'ingo z'abandi hagaca hashaza bivanye n'ukuntu abantu bagiye bakabibona mu ngo z'abandi hama nabo bagaca baja kubikora iwabo nico gituma abantu benshi bakwiye kuza baratembera mu ngo bakaraba abantu bagerageje kubikora neza hama nabo bakagenda bakabikora iwabo maze Uburundi bukambara nk'uko umukuru w'igihugu yagerageje kubivuga igihugu c'u Burundi ni igihugu ciza igihugu c'amata n'ubuki nk'uko twese tubivuga kubera turi Burundi ni Burundi bw'ejo wabifashe nk'akazi kuri wewe wirirwa ngaha ni nk'akazi ukora abandi baba bafise ubundi buzi buba bugiye butandukanye nibaza ko ufise umuryango wawe nike wishimira canke wewe nike wishimira kuri aka kazi kawe ukora ese ivyerekeye akanoti ubona kaza neza abagushorera ubona ari cane canke byifashe gute je ndiko ndaraba uwo mwuga nkuko nawuhisemwo ndahitamo gukora ibi bintu nuko nabonye mu muryango bishobora gutuma hobaho hama n'abandi nyene tuba turiko turabikorana nabo nyene hariho bagashobora kubaho turiko turaraba mu bijanye no kuronka nk'akanoti turabona ko umuntu yaronse akanoti akarara afunguye nta bundi buzima burenze ubwo twebwe tuba turiko turarondera mugabo no kuronka ibisumba aho turavyifuza kuko tuzogerageza turabikora turagerageza kubikora tukabishika kure turabona ko bizogerageza kubiteza imbere byongere biteza imbere n'abandi badukikije bari hamwe yabo dushobora gukorana mwene ibintu ugereranije ku munsi nibaze ko ukora ryari na ryari utubwira ko n'ikindi wishura ugereranije ku munsi wakira abakiriya bangahe baje kugushorera aya mashuri ni ukuvuga ngerageje kwishyura kuri icyo kibazo tugerageje kumbaza ku munsi hariho umunsi dushobora kwakira abakiriya n'umunsi tudashobora kwakira abakiriya mugabo twebwe mu kazi tuba dusanzwe turiko turakora ntiduca intege tuba tuzi ko umwanya n'umwanya hari igihe bizoshobora gushika tukaronka abo bakiriya bihora bishika umunsi ugahera ata mukiriya n'umwe aje kugushorera yego cane bakunzi ba Linox TV murabibona ni ratiro muze muraza kumushorera mu mazu yanyu mu mpangu zanyu mushireyo hamwe n'umuntu yinje mu rupangu wawe avuga ati wow ibintu bimeze neza nibaze yuko duca dusozera mu kanya ariko ni giki
wosaba abantu bakora dukurikirana canke abandi bagiye batandukanye muri rusange bivanye n'uyu mwuga wawe? ikintu nosaba abantu bariko baradukurikirana nuko bogerageza kwitaho ibidukikije, bakagerageza kuraba ibintu bishobora kubanezera, mbere bamwe bakagerageza no gushika aho dukorera bakaraba ibintu bibanezereye, bakagerageza kubitwara mu ngo zabo, bakagerageza gushariza ahantu hagasa neza. kuko ngaha dufise ibintu byinshi, turafise amashurwe bashobora gutera hasi, turafise nayo bashobora gutereka mu nzu ayo bita amapo, bagashira mu nzu kugira mu nzu habo hategerezwa kugirane kuberwa neza, hase neza, baba ahantu hasukuye kandi hari akayaga hameze neza. Hasanzwe hari ubushikiranganji bujejwe by'ibidukikije, nka mwebwe muba mukora ibintu nk'ibi, ubucuti bwanyu bwifashe gute hagati n'ubwo bushikiranganji bujejwe ibidukikije ari environnement? Twebwe mu majambo make twovuga ko ubucuti bwacu n'ubwo bushikiranganji bumeze neza, kuko n'ibi bibanza dukoreramwo nibo turagerageza kubibasaba, nibo bagerageza kubiduha. Urumva mu majambo make urumva ko ubucuti bumeze neza, kuko nibo bigora bakaduha aha hantu dushobora gukorera ibi bintu, kuko twebwe nta handi hantu tuba dufise dushobora kubikorera kugira ngo bahadusange, ariko bo baragerageza bakahaduha tukahakoresha, bakoresha ibijyanye n'iratiro nk'uko nabo nyine baba bashaka ko bigenda neza. Ufise abana, umuryango, n'ubu hariho generasiyo nshasha ivutse mw'iki gihe, usanga ibi bintu batanabitahura, babibonye bakavuga ati oya kameme ibi ntibibaho, sibyo? Kandi n'ibintu bizokwamaho. N'akahe kajambo ushobora gutekera nk'urwaruka rushasha, mbere n'abana bawe, kubera hazovamo umwana umwe ngira na wenye agusubirire, bavuga ngo se ngo muraga sinzi ukuntu bivuga. Jewe ibyo nogerageza kubwira generasiyo urwaruka, bamwe bogerageza bakitaho ibidukikije, bakabikurikirana, bakavyiga, bakabimenya, kanatsinda urumva bakabyitaho, kuko ubu n'umwuga ugoye gukora, kandi umwuga utwara uburyo bunini, kandi umwuga usaba kwihangana. Ariko generasiyo nyinshi z'ubu nuko usanga ziriko zirihirukira ku bintu umengo babona inyungu ubwo nyene ngo bigezweho, ariko barakwiye guca bugufi nabo nyene bakambara nk'uko twambaye, hama bakagerageza gukora bakiteza imbere, kuko urabona abantu bagerageje kujyana n'ibigezeho batagororesheje kwambara, kwishyira no kwicisha bugufi, bashobora kwiteza imbere. kandi nkawe umuntu uri aka kazi kaheze uri nga wanize costume, ndazi hari abakuyobeko. Yego cyane. Mu kazi ni mu kazi. Yego mu kazi ni mu kazi, uri mu kazi uremera ugaca bugufi, ugakora, kandi uri mu kazi kirazira gutinya ngo nakayo gutwenga. Wowe uri mu kazi uraba akazi uriko urakora, uraba abandi, wowe uraba ikigutumbereye gusa. Hari akantu gasore ntacyo. Ukiri umusore, ibi wabyinjiyemo ukiri umusore, madamu wawe ntiyavuze ati oya ujya muntu aguma yicaye mu mashurwe, je ntitwobana, byari byifashe gute? Jewe ibi nabyinjiyemwo n'umugabo, sinabyinjiyemo nkiri umusore. Mugabo umudamu nawe nyene arabyishimira, kandi aratsinda nawe nyene arabinezererwa, kuko rimwe rimwe hari igihe usanga turi kumwe no ngaha, hari n'iminsi uzoshobora gusanga nawe nyene ariko arabikora ari ngaha. Kandi n'iwawe nibaza mu rupangu ko harangwa amashurwe abiri atandukanye. Yego cyane. Atubwiye byinshi bigiye bitandukanye. Merci beaucoup, tugushimira cyane, bashaka kumenya byinshi bigiye bitandukanye, hama tukubwira ati ubandanye uteza igihugu imbere, kugira n'urwaruka rushaka kumenya byinshi bigiye bitandukanye kwa aya mashurwe. Ariko utujambo tubiri twoba twibagiye canke woba wibagiye gushikiriza abantu muri rusange. Utujambo noba nibagiye gushikiriza abantu, nanabivuze ubwa mbere ngitangare, nuko abantu bagerageza kuza ari benshi, bakagerageza gushika hano hantu, bakaraba ibintu bihari. Unababwira hariho ahatumbereye, ntitwigeze tubivuga, ariko bashaka kubabwira hariho ugende kugira bashobore gutahura. Urumva nk'ku bantu batahazi badashobora kuhamenya, barashobora kuba babiravye ku masanamu ntibabona aho hantu hariho. Ahantu turi ni ahantu ku kiraro ca Komuha yo hagati kujya Rumonge, ahantu hampande y'inyubakwa isare y'urusengero, hampande y'abapolisi, hampande ya sitasiyo, bashikiye ikiraro bazoca babona
ahariho bazoca babona ahantu hari amapipiniyeri bazoca batemberamwo barahabe maze ikibashimishije bagitware mu rupangu iwabo baze gushariza ahantu hashishikari gusa neza hashishikari kuba habereye. Ni hagati y'ikiraro kigabura Kinindo na Kabondo mugabo impande zo haruguru apana avenue dirage hari yepfo ni ngaha haruguru iri nyene rya Rumonge ni kiraro kigabura Kinindo na Kabondo bugira wegere kira gato. Tubasezere tunagushimira cyane wakoze watubwiye byinshi byubaka nibaze tuzogaruka ikindi gihe. Egombe cyane murakoze namwe kandi mwagize neza kudutemberera cyo basabira Imana ko neza kira abakugisha. Akajambo ku bantu bubatse nabo benshi noneho abantu basanzwe bubatse basanzwe bazi ko ubuzima ari ukwiruka kuko barazi ko ubutarushe ashobora kurya nabo nyine nibagerageze rero gukura amaboko mu mpuzu bakore kuko n'utoshobora gukora ibiti ko turakora nawe arabe ikindi kintu gishobora kubakira akore yiteze imbere aronke gutunga umuryango n'abandi bamukikije. Ngo udakoze ntakajye no muri Bible biranditse murumva ko bitubwiye ifo mukura amaboko mu mpuzu kandi ntugaye akazi kariko kose gashobora kwinjiriza amahera ugakore hama tuvuze ati mubande mugira like partage mbere n'ama commentaire tuba tuyakeneye kugira twebwe Linox tuba tushitse ahantu kugira tubereke ibintu byinshi bigiye bitandukanye mushoye kumenya byinshi impande zose mubande kuba mutushigikira tuzobereka ibintu byinshi bigiye bitandukanye ku mpande zose zigiye zitandukanye nkaba mvuze ati ciao ciao nawe ndavuze ati wirigwe neza Imana zigame zo gushikane handi na murakoze.